baryamana bahuje ibitsina. Hari ijambo Imana yaguteguriye uyu munsi kugira ngo igukebure, twibutse ko iyo nzira urimwo n'ubuzimire bukomeye, n'igisesema gikomeye imbere y'Imana. Shalom, shalom, bakunzi bahori CANAAN TV, abo dukundana, mudukunda, natwe turabakunda cyane kuko muhora mukurikirana ibiganiro byacu kandi biradushimisha. Rero turasenga Imana Data rugira byose ngo ibandanye kubarinda no kubakomeza, ibandanye kubihishurira, mumenye urukundo rwayo n'imbabazi zayo. Rero mbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Nyene amahoro, nyene imbabazi, nyene urukundo, nyene ubuntu bwose, abana bawe tunegerejwe no kuguhimbaza muri iki gitondo cyiza turemeye kugira ngo tukinezerererwemwo uyu munsi mwiza uremye Mwami Imana, kugira ngo tubone kugira neza kwawe. Ko turazi neza ku munsi wose waremye, wawuremye Mwami Imana kubw'umugambi, ni wawuremye kubw'ihamana kubw'umuntu wese, ariko umuntu wese akwiye kugendera mu mugambi wawe agashitsa ico wamuremeye. Rero muvyeyi mwiza ndasenga, sengera n'abazimiye Mwami bakishushanya, kandi wewe wari waremye umugabo n'umugore, ariko uyu munsi abantu bakaba biciye ibice, umwasi akabahenda akabazimiza. Ndasenze ngo Imana nyene amahoro, Imana nyene imbabazi, igirira imbabazi umuntu wese yazimiye, imuzimurure kugira ngo asubire mu murongo mwiza, akominiya nawe muri vyose. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise, amen, amen. Ijambo Imana yampaye ni ijambo rifise abantu specific baryamana bahuje ibitsina. Hari ijambo Imana yaguteguriye uyu munsi kugira ngo igukebure, twibutse ko iyo nzira urimwo n'ubuzimire bukomeye, n'igisesema gikomeye imbere y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice ca mbere, turasoma kuva ku murongo wa 24 dushikane ku murongo wa 32. Nico catumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire ivy'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo, kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga bagakorera icyaremwe, bakakirutisha iyakiremye. Niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira, amen. Nico catumye Imana ibaheba ngo bifuze ivyonona, kuko abagore babo bahinduye ukundi ico imibiri yabo yaremewe, bayikoresha ico itaremewe. Kandi n'abagabo babo nuko baretse kugirira abagore babo ivy'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana, abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo n'ukuzimira kwabo. Kandi kuko base kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahevye ngo bagire imitima yakahebwe, bakore ibitabereye, buzuye ukugabitanya kose, ukugira nabi, ukwifuza n'urwanko rw'ubusa, buzuye ishari, ubwicanyi, ugutongana, ubugunge, ukwitamba ku muvyimba, abaneguranira mu vyongorerano, abavuga abandi nabi, abanka Imana, abatukana, abibona, abirarira, abigenera ibibi, abatumvira abavyeyi, ibipfu, abava mu isezerano, abadakunda n'ababo n'imburakigongwe. Abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko
abakora ibisa bityo bakwiye gupfa. Ntibabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora. Imana idufashe. Murumva kwiri jambo rikomeye gose, rirakomeye kandi kigeretse ko Imana ibyo yavuze ntizobihindura. Umva muntu w'Imana, Imana ntizobihindura. Mbega murazi ko abantu twiyamiza tukagira amategeko, tugahindura ibyo Imana yavuze, tukagira ibitunezereza, ariko Imana yavuze ko ngo uzokura n'umurongo n'umwe ngo muri iki gitabo kimubera icyaha kandi n'umuvumo kuri we. Rero Imana yaremye umuntu, iravuga imurema no mu ishusho ryayo, imushiramo n'impwemu yayo idasa n'impwemu y'ibikoko. Igikoko yagihaye umutima n'umushaha gusa, ariko umuntu yamuhaye impwemu y'Imana, impwemu y'ubwenge, impwemu yo gutahura. Haleluya. Imana yayishyize mu muntu kugira ngo amenye guhitamwo ibikwiriye. Imaze kumurema ngo uramwitegereza ngo ubona nta munezero afise, iravuga ngo ati foko ndamuremera umufasha bakwiranye, umufasha umugore bakwiranye. Ntiyigeze ivuga ngo hinge ndamuremera igikoko bakwiranye, kuko ibikoko byari bihari. Ntiyigeze avuga ngo reka ndamuremera umugabo bakwiranye. Eka yari kurema uwundi mugabo ivuga ngo hinge ndamuremere umufasha bakwiranye. Hama kandi aba bantu abaha umugisha wo kuvyara no kurondoka. Munega abantu b'Imana, ko abantu twidigadiga, sinishiremo ko abantu bidigadiga bakavuga ngo ngweka ngo Imana ngo niko yabaremye, Imana ngo urumva ngo bafise amatandanse, bafise iki amatandanse yahe. Mwemwe ndumva ko ari umugwanizi yateye abantu kugira ngo azajane mu mahonero benshi nawe. Ijambo ry'Imana rivuze geruye ngo nico catumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni. Urumva kubera wakira ico kinyoma ca Satani, wanka kuvayo, Imana ngo ivuze ngo nico gituma yabahebye. Iravuga ataba nakahebwe nta shwa mfise, ariko kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo n'uyu mwanya impaye kuvugira ijambo. Hariho n'amande ariko ararivuga ico Imana yo gutabara, iri jambo rikakumurikira ukavuga ngo Mana twarabonye yuko icyaha muri ya ndirimbo ivuga ngo hari icyaha cyakunaniye ngo bibwire Yesu. Genda uyibwire uti jewe kakageso karamaze kunyinjiramo kandi karangoye guheba, none ndagutakambiye nkizi ingeso, ndazi kutayikunda, ndazi ko ari icago ku buzima bwanje, ntabara ingeso ndayivemo. Imana iragutabara. Burya abantu b'Imana, ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu nuko abantu benshi bishigikira mu makosa. Mugabo Imana irazi ko turabanyantege, irabizi cyane gose, kuko itamenya ko turabanyantege nke ntiyirirwa irarungika umwana wayo. Ndarungitse umwana wayo kugira ngo aze kudutabara, aze kudukiza. Rero umubwiye uti jewe hano kuri biranse birananiye, ntabara. Satani yaramaze kunyiyakapara, yaramaze kunyuzura sinkibyikuyemwe, yaramboshe, none ntabara. Kristo aragubohora, aragukura muri ico cyo. Igihambaye rero nuko wanka ubuzima urimo utarabwanka ukibukunze, si ico ubutinganyi gusa. Ndakubwira icyayi cyari cyo cyose urimwo cyanke ubwira Imana uti Imana iki kintu cyarananiye, iki kintu kinkize, ntabara. Uyu munsi biranka, ejo ugerageze bikunde, hirya ejo bishobora kwanka, bandanya titiriza. Twabonye ko gutitiriza bifise ikimazi. Titiriza ugumuyibwira. Igitondo kimwe uzosanga ata amvi gufise, uzosanga uyo mudayimoni, kuko n'umudayimoni mubi w'ubuyobe w'ubutinde. Ariko urashobora kubona usaza wambara pampers uri umuntu w'umugabo, utari umubebe,
mwumva atari akaga gakomeye, atari umuvumo w'ubuyobe. Urumva ni umuvumo ukomeye mubi. Ngo eheraba ngo nico cyatumye Imana ibaheba, ngo bifuze ivyonona, ngo kuko abagore babo bahinduye ukundi ico imbere yabo yaremewe, bayikoresha ico itaremewe. Mwavyumvise? Wewe uryamana n'undi mugore bigenze gute? Harimwo iki? Ukura yiki? Ko ibintu Imana yabiremye kugira ngo abantu barondoke. Ukura mwiki? Iki gihe cyose ukoze ico Imana itashinze, ubu uriko wikwegera umuvumo. Imana irabivuze mu ijambo ryayo. Urumva? Ngo nico cyatumye Imana ibaheba, ngo bakore ibiteye isoni, bumvire ivy'imitima yabo yifuza, bonone imibiri yabo, ngo kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma. Urumva? Ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma. Wewe uriyumva ko Imana ariko yakuremye, mais c'est faux, archi faux. Sivyo, siko Imana yakuremye. N'abadayimoni bakwicayemwo bagutegeka ivyo. Siko yakuremye pe. Nta na hamwe uhere mu itanguriro ushike mu byahishuwe, kuko ukuri kw'Imana kose tugukurira muri iki gitabo. Nta na hamwe byanditse. Eka nta na hamwe byanditswe. Ngo kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga bagakorera icyaremwe, bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Umvise? Abantu bizeye ibintazi, bizeye ikinyoma ca Satani, bagihinduranya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana yategetse. Haleluya. Ngo nico cyatumye Imana ibaheba, ngo bifuze ibinyoma. Urumva? Iraguheba ukifiza ibinyoma, ukanezererwa ibinyoma, ugakora ibyankwa n'Imana. Ko wanse mugabo n'ubu iri kwirakubwira, uhindukiye n'ukuri irakwakira. Nico nkundira Imana. Imana ntimeze nkatwe abantu. Imana ntiharura ngo wakoze ibyaha bingana gutya. Eka iyo wihanye, umva ngo ibicumuro byacu ngo biterera he, ngo mugobo gukwibagirana, ikakubona nk'akayo yakavutse uyu munsi katagira icana kimwe. Iharura ibyo ukora wamaze inyuma yo kuyizera. Mugabo ibya kera iravyibagira. Rero garuka ku Mwami. Haleluya. Ngo kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana. Umvise? Abagabo bagirira abandi bagabo ibiteye isoni. Mwumvise ko ibyo mukora ibiteye isoni, si ivy'Imana ishaka. Ngo kandi imibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ukuzimira kwabo. Imana izoguhemba ibyo nyene wakoreye. Umuriro urakutegereje, umuriro urakurindiriye, uzoshana na Satani n'abadayimoni biwe, kuko wabaye umukozi wa Satani, wizera Satani, ukorera Satani, imbaza Satani, uninahaza Satani. Niwo mugabane. Ntihagire uzoguhenda. Ndumva ngo Bibiliya bariko barayihindura bagira ni yawe. Ntayihari. Bibiliya ni imwe, ntizohinduka. Barashaka bahindura ariko ntizohinduka. Kandi nkuko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahebye, ngo bagire imitima yakahebwe, bakore ibitabereye. Mwumvise? Kubera abantu banse kwizera Imana, banka gukora iby'Imana yabasabye n'ibyigomba, nayo ngo yarabahebye, bakora iby'imitima yabo yifuza, kuko umwami wabo abakoresha ibibi. Haleluya. Umwami wabo abakoresha ibibi. Ubwami ni bubiri. Utari mu bwami bwa Kristo, uri mu bwami bwa Satani. Nawe umwami wese akoresha abantu biwe ivyo mu bwami bwiwe basaba. Kuryamana n'umugore nibyo bwami bw'umwiza bakora, sivyo mu bwami bw'Imana. Umugabo kuryamana n'uwundi sivyo mu bwami bw'Imana, nibyo mu bwami bwa Satani.
nanega muntu w'Imana uriyemeje gukorera Satani ubibona ubizi neza, vayo, birashoboka. Hariho abamaze kuvayo kandi bakize, uyu munsi bagenda bashinga intabe bavuga gukora kw'Imana. Noneho niwereka gutabara, vayo. Ngo buzuye kugabitanya kose, ukugira nabi, ukwifuza, urumva barifuza. Ngo buzuye urwanko rw'ubusa, buzuye ishari, ubwicanyi, gutongana. Ibyo n'abandi birabaraba sabo bonyene, n'abandi arabuzuye ibyo. Buzuye ishari, buzuye gutongana, buzuye kugira nabi. Abo bose umugabane wabo ni muri Gehenome, kuko Satani niwe akora ibyo kandi akabikoresha abakozi biwe, abayoboke biwe. Umuntu wese azohembwa ibijanye n'uwo yakoreye. Haleluya. Ngo abafise ishari, ubwicanyi, ugutongana, ubugunge, ukwitamba ku muvyimba, abanegurana mu vyongorerano, abavuga nabi abandi, abanka Imana, abatukana, abibona, abirarira, abigenera ibibi, abatumvira abavyeyi, ibipfu, ababa mu isezerano, abadakundana n'ababo nimbura kigongo. Murumva izi kategori zose Imana ibaharura nk'abahebwe, nk'abavuye mu bwami bwiwe, bayoboka ubwami bw'umwiza. None mwumva umugabane wabo utazwi, umurage wawo ntiwumvikana, aho bazoragwa ibyo nta n'uwo bisigura. Umuntu azi ko yuzuye ishari, yuzuye urwankano, yuzuye inzigo, yuzuye ubwicanyi, ibyo byose bavuze, nukuri uri mu bwami bwa Satani. Naho senga gute, egara basenga bakagira ngo Imana irabumva. Kandi ijambo ry'Imana riravuga neza ngo amasengesho y'umunyabyaha Imana yumva ari induru, ica yugara amatwi. Iyo umuntu ameze gutya ariko arasenga Imana yugara amatwi, kandi agatonda kuwa Mungu akaja gusenga, gahimbaza Imana, agakorera Imana, mugabe Imana akavuga ati yo aheza ryari ko amatwi yanje ariko araribwa. Ahandi ngo akagira Imana ikagira nozi, ngo yumva ari gisesema, ariko ngo amasengesho y'umugororotse. Haleluya, haleluya. Amasengesho y'umugororotse yumva Imana, yumva araga parfum kariko karaduga mu mazuru yayo. Imana ikazunguza umutwe, Imana ikanezerwa ati umwana wanje. Haleluya. Mbega murabona umuvyeyi afise umwana yateye imbere, umwana ameze neza, iyo ariko aramubona yumva ariko arunguka ibiro, yumva ariko arapompa, yumva nezerewe. Ariko iyo ubona umwana w'ikigaba aserutse mu bantu, wibuka umutwe kugira ngo ntibamenye nuko mama wiwe ari ngaho canke papa wiwe. Ubwo ati mbaga ni giki kinkura aha hantu, wumva wamaramaye, wumva wabuze aho kwinjira n'Imana. Nuko iyo umunyabyaha ariko arasenga Imana yumva ni ryari yohagarara, ni ryari yomva imbere, ariko umugororotse ahimbara Imana. Haleluya. Abo naho bamenye urubanza Imana ica yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa, ntibabikora gusa ariko batako bagashima n'ababikora. Mwabyumvise? Abantu barazi urubanza rubarindiriye, ariko ntacyo bibabwiye, ntibumva bohinduka. Ijambo ry'Imana rivuga ku munsi, ariko ntibakeneye kubivamo, bumva ntaco. Murumva rero Imana nta kindi yokora, abantu b'Imana, Imana nta kindi yokora. Ariko nagira ndakubwire ngo imbabazi z'Imana ziracyahari, wemeye kuvayo n'ukurira kwakira. Ngwino kwa Yesu, n'ubu ndasubiye kuyiririmba. Mbegurindiriye iki ubucabucana yandi, iyi si uzoyivamwo nutabibwira Yesu, nawe azo kwihakana. Ngwino kwa Yesu, aragutegereje, arakeneye kukubohora, arakeneye kukugirira neza kugira ngo uzoraga ubwami bw'Imana. Yesu mukunzi nkunda, uri gitangaza, urera kandi uragororotse,
wuzuye urukundo, wuzuye imbabazi, uduharira ku munsi, utugirira neza ku munsi, kuko wewe uhora uteze ibiganza bitegeye abakuza ko bose mwami. Uravuga ngo hendi ku muryango ndiko ndadodora, uwemera kugurura wese ndaza mu mutima we tubane. Ese icompa wa mana we, uyu munsi abana b'Imana bagahindukira, bari barazimiye bakazimuruka, bagahindukira, kuko mwami Imana nta mugabo n'umugabo waremye ngo babane, nta mugore n'umugore waremye ngo babane. Uyu n'umugambi wa Satani, ashaka kuzimiza benshi. Yo ndagusabye mpwemuye ruherekereza iri jambo rizoshike ku bantu benshi, bahindukire bave mu buzimire, bagarukira Imana, kuko Imana ikunda abantu bose. Yo nta numwe yifuza kwagwa mu mahonero. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe.